tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gufata umwanya munini wo gusenga. Iki kigwa kirakomeye cyane ku buryo abantu benshi n'abavictime b'ibintu batazi. Uravye umwete awufise ari mwinshi cyane. Uravye umutahe si mubi. Uravye mu mutwe hari abahagaze neza mu mutwe. Uravye ikimenyane afise ama connection menshi cyane. Mugabo n'ubundi akisanga ubuzima bwiwe buguma bukoroka, nta na hamwe aja, ntiyavansa. Ivyo uhitamo, ushobora guhitamwo bibiri, kuberekeza uko nyene cyangwa kubihindura. Mugabo kugira ushobore kubihindura bisaba kubanza kumenya ibiriko biraba ivyo ari byo. Kwa Mungu twatanguye icigwa twise intambara y'impwemu. Ndagomba ndababwire ko impwemu ziri hayera, impwemu zirahari, kandi ntihari impwemu z'Imana gusa, hariho n'impwemu z'umwijima. Impwemu z'umwijima igikorwa cazo nizi nikiye, nicyo kugwanya abantu ntibashike ku byo bipfuza cyangwa ivy'Imana bageneye. Nta kandi kazi k'impwemu zindi. Zishoboye guca mu bintu bitandukanye, zishoboye guca mu ngwara, zishoboye guca mu kuresista mu buryo canke ubundi. Mugabo nagomba utabure ko inosi iraganjwe, iyisi iraganjwe, iyisi dutuyeko, iyisi tubayemo iraganjwe. Iganjwe n'iki? Iganjwe n'impwemu zitandukanye. Sinashimye kuja mu makategori y'impwemu ngende vuga ngo impwemu ziki, impwemu ziki, impwemu ziki. Mugabo uno munsi ariho ikintu nagomba kuzana kugira ngo duhereye ngaho twazamura isengesho, duhindura ibintu mu isi yacu iyiboneka, tubihinduriye mu isi imwe. Ndashaka ndababwire bene data yuko nta mpinduka ishoboka mu ino si iboneka itabanje kuba mu isi itaboneka. Biragoye ko wotora solution y'ibintu vy'impwemu ukoresheje ibikoresho by'umubiri. Daire mvuze ngo biragoye, no mvuze ijambo, no nkoresheje ijambo mbabarira amatwi. Mu majambo make ntibishoboka. Ushobora gukosora ibintu vy'impwemu ubikosoresheje ibikoresho by'umubiri. Bisaba kutahura abo tunigana. Birivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Hariho intambara tugwana atari z'inyama n'amaraso. Kandi birivuga ngo abo bantu n'abakuru n'abasubasha n'ibindi. Kumbura ibinzo bishika ku mugabo. Uno munsi nagomba nzana ikintu mwemera nshize ku mutima kugira ngo tuje dugifata umwanya kugisengera ko. Sinifuza gutakaza umwanya wanje uvuga ibintu byinshi. Reka tujana hariya mu guharura, mu gitabo cyo guharura. Haleluya. Nashitse guharura 13 ku murongo wa 32 haravuga ngo babarira Abisirayeli inkuru z'agacavutu z'ico gihugu batase canke batase, bati igihugu twanyuragiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho, kandi abantu bose twahabonye n'abagabo barebare cyane. Cyane cyane nagomba aka gace B kavuga ngo bati igihugu twanyurangiyemwo tugitata ni igihugu kimiragura abantu baho. Igihugu kimiragura abantu, igihugu kimiragura abantu baho. Bano b'Imana nagomba ndababwire ko hari igihugu kimiragura abantu, hari ibibanza bimira abantu, hari ibibanza bimiragura abantu. Bibiliya ivuze ko hari ikibanza
gishobora kumira umuntu. Iyo bavuze ikibanza kimira umuntu, si ikibanza, ni impwemu iri aho hantu imira umuntu. Iyo tuvuze ngo umuntu yamizwe n'ikibanza bisigura iki? Umuntu ashobora kumira ikibanza cyangwa ikibanza kikamumira. Nk'ubunye iyo umuntu agiye mu kibanza gishasha, hama icyo kibanza akagiprosperamwo, icyo kibanza akakidomina, icyo kibanza akacetablisamwo ibyo agomba kwetablisa, tuvuga ngo icyo kibanza yakimize. Mugabo realite ntiyamize isi ngaho, isi yaho hantu, yamize impwemu idominya aho hantu. Hama iyo tuvuze ngo umuntu yagiye mu kibanza kanaka, hama icyo kibanza kiramumira, haba habaye ibiki? Nkuko birivuze ngo hari ibibanza bimira abantu, bimira abantu. Bano Imana, hariho abantu usanga bafise ingabire, ugasanga rafise ingabire yariko irakayangana mu karere kanaka, mu kibanza kanaka, ugasanga ni ingabire vraiment iriko irakayangana mu buryo bukomeye gose. Mugabo yava mu kibanza kanaka akideplasa akaja mu kindi kibanza, yangabire ukacumenga itanguye kuzima kujya kwibuji iriko irahera, akagenda arazima buhoro buhoro, ukirotuva mu mwanya mutonyi wa muntu atakibaho, yangabire iracyaraho nyene. Mugabo ikibanza yagiyemo cyamumize, ingabire yiwe cyayimize, yatakariye aho hantu. Ushobora kuvyita hazari, muga nta hazari irimo. Aha hari akarere, hariho impwemu kanaka yamize uwo muntu. Umuntu ashoboye kuba ari incabwenge, akexera ahantu kanaka, ukamusanga ariko arakayangana mu buryo bukomeye cyane, muga akirotuva mu kibanza kanaka, bwa bwenge bukagenda burazima buhoro buhoro, ukirotuva n'umuntu yari incabwenge, mugabo aho hantu hamumize, ubwenge bwiwe bugakamanganira aho hantu. Hamwe umuravye gutya ukibaza uti none uyu ni wa muntu twumvise muri kariya karere canke n'uwundi? Ni kubera ko ikibanza yagiyemo cyamumize. Mu yandi majambo, impwemu iganje aho hantu yamukimiranijira mumira. Umuntu ashoboye kuba ari umudandaza akomeye cyane, ugasanga ikintu cyose akojeje kwa maboko kira prospera, ikintu cyose ariko arakora kira prospera, ngakiro tuva mu kibanza kanaka, hama impwemu iganje aho hantu ikamira iyo ability, ikayimira mu mwanya kanaka. Ukiro tuva wa muntu yarafise ability yo kudandaza ingano kuraho, ugasanga yakamanganye mu mwanya mutonyi, ukabura aho yaciye. Ibi bisigura ngo icyo kibanza yagiyemo ni kibanza kimira abantu baho. Praise God. Alors ibi rero hari abantu babiguyemo, ashobora kuba atari we, mbwa ndazi ko ari wona tumwe muri mwebwe. Hari abantu babiguyemo, biro tuvanu kanaka, icari inyenyeri yabo kirazimangana, ivyo bari bashoboye ntibaba bakibishoboye, icari kibatunze nticaba kigishoboye kubatunga, ubwiza bari bafise bugenda buyoka burahera. Kubera iki? Juste ikibanza kanaka yisanzemwo, hama kiramuheza, kiramumira. Iyo tuva ivyari ubwiza bwiwe bicitse isoni, ivyari ibintu bikomeye kuri we bicitse ibinyantege nke, juste kubera ikibanza gusa tambukiyemo. Alors dimanche nzofata umwanya wo kuganira ku vyerekeye imiryango, mugabo randi ko ndavuga ku vyerekeye ibibanza. Ibibanza birakomeye gose. Hari ikibanza umuntu ashobora gushikamwo amakuru yiwe akabarangirira aho nyene, histoire y'ubuzima bwiwe ikabirangirira aho nyene, juste kubera atambukiye ahantu kanaka, hama ntiyamenya ko hariho mystère ijanye n'ikibanza, hari ibanga rifatanye n'ikibanza. Ikibanza utakimize kirakumira. Ahantu uhinjiye utadominya arakudomina, ahantu uhinjiye ntuhafate haragufata, ahantu wakandagiye hama nuashire principe kanaka izokuduza, uhasanga principe kanaka izogukorora. Nico gituma nagomba kubaganiriza bantu b'Imana, hari bibanza kanaka vyamize ingabire z'abantu. Ushobora kuri ngaha uri kuranyumva mu buryo bukomeye, hariho umuntu ashobora kwimukira mu nzu kanaka, ubwo nyene ivyereka ubuzima bwiwe bigatangura gushita mu buryo atoshobora gusigura nawe nyene. Umuntu ashoboye kuzimangana pore, mugabo uko kuzimangana biri kwita ngo ni kibanza kimira abantu baho hantu.
ni ikibanza kimirana. Alors twebwe nk'abana b'Imana twategezwa kuba victime b'ibibanza. Twebwe nk'abana b'Imana twategezwa guhindura ikibanza cyose dushitsemo tukagihindukiza kigacika ikindi kibanza. Bivuga ngo kubwa mpwemu w'Imana itongo ryari ubugaragwa, ahantu hari ubugaragwa ushoboye kuhahindura itongo rimera. Kubwo mpwemu w'Imana nyene itongo rimera ushoboye kurihindura ishamba. Nga twebwe ubwoko bw'Imana dufise mpwemu yera muri twebwe, mu yandi majambo ni twategezwa kuba victime b'ibibanza kanaka. Nga ikibabaje nuko ivyo bibanza bimira bakijijwe bikamira n'abadakijijwe, bose bikabasha mu gifuko kimwe bikabamira. Ni kubera ko ibintu vy'imwemu utazi bigushira hamwe n'abandi bose. Reka ndagisigure neza. Nshuti yanje, winjiye ahantu kanaka ukaba utazi ivyo ukwiye kugira, ivyo bintu vyovyo biprofitiyo ignorance yawe, kuko birivuga ngo abantu banje nibishwe n'impemu, nibishwe n'ikirere, nibishwe n'ibindi bintu vyose, bishwe no kutamenya. Mu yandi majambo, ikibanza ucinjiyemo ukaba utazi ivyo ukwiye kugira, iyo ignorance nyene niza kukwica. Ndi mu bantu bizera gose ko umwana w'Imana atategeza kuba victime w'ikibanza. Haleluya. Ndizera cyane ko utategezwa kwinjira mu nzu hama ngucombera muri iyo nzu. Ndizera ko utategezwa kuva mu isoko imwe ukaja mu yindi ikaciba imvo ya shit. Ndizera ko utategerezwa kuba umuntu agenda arahindagurika bivanye n'ikibanza urimo. Kubera iki abatwitangiye imbere, uravye ubuzima bwa Yesu, uravye ubuzima bwa Aburahamu, ntibari abantu bahindagurika n'ibibanza. Ntibari abantu ibibanza bya condition ingene babaho. Mugabo kumbura shoko bari bafise ibanga kanaka bazi twebwe tutazi. Kuvyinyora, kubifata nkaho umenga nta bihari, ntaco vyo kumarira. Mga kumenya uburyo bw'impwemu kwiye kubaho mu bibanza nk'ivyo bizogufasha kuganza muri ivyo bibanza. Haleluya. Vuga ati ndaganza hejuru y'impwemu zose. Vuga ati ndaganje hejuru y'impwemu zose. Ikibanza cyose nisanzemwo ni jewe ndi umwami. Ndaganza hejuru y'impwemu zo kunanirwa. Ndaganza hejuru y'impwemu zisubiza abantu hasi. Ndaganje hejuru y'impwemu z'urupfu zose ziri ahantu nisanze. Ndaganje hejuru y'impwemu zimira abantu mu izina rya Yesu. Amena. Alors ivyo ndiko ndabigisha sugira ngo ndababwire ko muri suppose kuba victime. Nugira ndababwire ko mutari suppose ahubwo kuba victime bibanza kanaka. Pour dire yuko washitse ukwiye kuexercer autorité, ukwiye guhagarara mu izina rya Yesu hamuga proclama ibicaniro vy'aro hantu kabisenyura, ibintu vyose wasanze bimaze kuba etabira aho hantu ukabirandura. Birivuga ngo dufise ubushobozi bwo gushingura ikintu cyari cyo cyose. Haleluya. Haleluya. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana. Navukiye kudomina impwemu zose ziranzi, izi kuzimu, izo mu mazi, izo ku isi n'izo mu kirere, zose ziranzi. Aho shitse ziramenya kandi ijambo mvuze ziraripfukamira. Haleluya. Oh Jesus Christ. Hey. Burya twatanguye gukora, twatanguye kugwana. Combat spirituel. Amos 5:19. Dusomera. Bugati ndase kumu victime. Ndase kurenganywa. Ndi umwami ntegerezwa kuganza. Nkoresha izina rya Yesu nasenyura ibikwiye gusenyuka, mwubaka ibikwiye kubakwa mu buzima bwanje mu izina rya Yesu. Numunsi naje mfise ishavu geranda, kandi hari ibintu ntaza kwemera ko bitera imbere mu buzima bwawe.
erega ni nk'aho umuntu yohunga intambwe agahura n'idubu canke yokwinjira mu nzu agashinga ukuboko ku rusika inzoka ikamukomora. Erega ni nk'aho umuntu yohunga intambwe agahura n'idubu canke yokwinjira mu nzu agashinga ukuboko ku rusika inzoka ikamukomora. Please ngo hano. Kamwe. Vesa ngo hano. Hagarara. Raba hariya. Hagarara ngana. Raburiya. Abigicapo biri kiraduha. Reka uyu ndamwite intambwe. Uyu ndamwite intambwe. Nawe ndamwite umuntu intambwe ikeneye kujya. Bitubwiye ngo ari umuntu usomye iyo verse ngo yiruse arasiga intambwe. Brise mena nk'utambuka intambwe zine wiruka, Vincent nawe utambuka izindi zine wiruka nyuma yiwe. Hagarara mwese ntumushikire. Bibiliya yatubwiye ngo uyu ni intambwe nivyo mugabo uyu bitubwiye ngo yarashoboye kwiruka arasiga intambwe yashaka kumujya ntiyashobora kumujya. Nimwumva ko ari umuhizi umuntu ashobora kwiruka agasiga intambwe yagomba kumujya ntibigishoboye kumujya. Hama birivuga ngo amaze gusiga idubu nako intambwe idubu ikirahaguruka. Idubu imaze guhaguruka nayo imwirukako. Subira mutera izindi ntambuko nka zine nyene mwiruka. Cette fois-ci ntariko yirukanga n'intambwe ariko yirukanga n'idubu. Bitubwiye ngo amaze gusiga intambwe inyuma yiwe haci hazamuka idubu nayo imwirukako. Mbwa ngo naho nyene arayisiga. Mbwa ngo igihe yasiga idubu amaze kuyisiga ngo yaciye yinjira mu nzu iwe. Hama ngo mu nzu wiwe acaricara araruhuka. Mwumva intambara avuyemwo ahejeje kwirukanga intambwe arayisiga. Hama yirukanze n'idubu, idubu nayo arayisiga. Hama aca yinjira mu nzu arugara imiryango. Mwese nimwumva ko yinjiye mu kibanza cy'akaruhuko. Yinjiye mu kibanza cy'akaruhuko. Mu yandi majambo igihe yari hanze yagwaniyeyo n'intambwe agwanirayo n'idubu mugabo arinjiye mu nzu mu kibanza cyiwe cy'akaruhuko arugaye imiryango. Hama kumbure ikariruhutsa avuga ati wow, nagwanye n'intambwe nayinesheje, ndagwanye n'idubu nayo ndayinesheje. Ashobora kuba ikiratemwanya n'umuryango. Ngo ageze ngaho indani ngo inzoka, soma neza uwo murongo mwumviriza. Canke yo kwinjira mu nzu agashinga ukuboko ku rusika inzoka ikamukomora. Ngo yinjiye mu nzu, amaze kugera mu nzu yasize idubu hanze, yasize n'intambwe hanze. Indani mu nzu yiwe bwite hari inzoka iri ngaho. Ngo iyo nzoka ngo ashize ukuboko kwiwe ku rusika mwene baje bakuri mire, iyo nzoka ingwica sokoroka hamira mukomora. Mwumvirize umuntu yashoboye kugwanya idubu akayinesha hanze, ashobora kugwanya intambwe arayinesha hanze. Nga indani hari inzoka mu kibanza mw'isi yiwe, mu kibanza ciwe mu nzu yiwe bwite hari inzoka yinyegeje itari kiramwirukako. Mu kanya cyo kuruhuka womenga yatsinze hasokorota inzoka ivuye mu nzu yiwe bwite hamira mukomora. Hama imukomoye mu yandi majambo umuntu yacitse idubu yacize n'intambwe yishwe n'inzoka. Inzoka iri munsi cyane y'idubu n'intambwe iramwica iramukomora kandi mukomorera muri teritware yiwe. Ati pasi ushaka kudusigurira iki? Shaka kubasigurira ko bimwe mu bintu vyagarikije umugambi ukomeye w'Imana ku buzima bw'abantu ni vyavuye hanze. Bamwe ni n'abanyabwenge bakomeye bashoboye kuresolve ibibazo bikomeye hanze, bashoboye gutorera inyishu intambara zikomeye hanze. Nga indani mu miryango iwabo, indani mu isi yabo, mu kibanza cyawo menga baje kuruhukiramwo
aho niho hasokoroka ibintu bibakomora mu mwanya batari biteze, mu kibanza batari biteze ibintu nk'ivyo, ahantu batari biteze kubona mvuge skandale, ibintu nk'ivyo bimeze gutyo, aho nyene niho haguruka ibintu kanaka bikabakomora batari bavyiteze. Ugaje usanga umuntu mu buzima ivyamujije gushika kure si vyavuye hanze muri Barundi, ivyamujije gushika kure ni ibintu vyakomotse indani mu miryango yabo, ni ibintu vyakomotse ngaho nyene, aho nyene mu nzi wabo, ivyamukomoye biri ngaho nyene hafi ye. Bana Imana, reka bajya bafrere bigarukire, nibaza ko mwanyumvise namwe ivyo nako ndigisha. None ico kintu, iyo nzoka ikomoye uwo muntu igamije iki? Igamije ikintu kimwe, kumuhamba, igamije kumwica, igamije kuwo muntu ivyiwe birangirira ngaho nyene. Bana biratangaje ingene burya umwasi akomeye, n'abarundi barabivuze, umwasi akomeye burya suva hanze, umwasi akomeye nuri ndani aho we usanzwe uba. Ndaguma ndabafashe uno munsi, ndaguma dusenge uno munsi, shatakarabaye. Ndaguma ndababwire ko ibintu vyose vyabazitse, ibintu vyose byabamize, uno munsi birabaruka, uno munsi birabaruka mu izina rya Yesu. Ibintu vyose vyabamize, ibaze yona ko umunsi umwe ifi yamumize munyumira muruka. Bana Imana, ikintu cyose cyakumize muri no buzima uno munsi kirakuruka mu izina rya Yesu. Hano nta kwizera numvaho, nari mvuze ko ikintu cyose cyakumize muri no buzima kirakuruka mu izina rya Yesu. Erega ari ibintu vyamize ama business yacu, wewe wabona business kamanganye ukibaza ngo nijiste gukamangana. No, hari mwemu kanaka ishura ko yaramize ico kintu. Bana Imana, nararyohewe ko ariho possibility kwisi ishobora kukumira cyari ikamira ikintu cyawe mugigasubira kiruka. Bivana n'umuntu ari spirituel amenya ati hari uburyo bw'ingene barukisha ikintu cyakumize kikaruka ikintu cyawe cyamize. Dahe nivyo bari bishasha. Reka ndabereka ingene iyi mpwemu ikora. Somera muri Yohana gatoyi, ndabereka ingene iyi mpwemu ikora imbere ko dusenga. Anyanje kwikanga cyane. Saraba hazuriaba Jean 11 hera kuri 45. Nuko benshi muri abo Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye ico Yesu akoze baramwizera. Ariko bamwe muri bo baje ku bafarisayo bababwira ivyo Yesu akoze. Nuko abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranya abanyekombe. Reka ndabereka ingene impwemu ikora. Aha mwese murazi ivyo ariko biraba. Yesu amutumye ko muhira kwa Lazaro yapfuye. Hamagize asanga bari mu kiriyo, ngo Abayuda benshi bari baje mu kiriyo kwa Lazaro. Hama Yesu ashize, Yesu aragenda azura Lazaro. Azuye Lazaro birivuga ngo mu bantu benshi baraho, Abayuda benshi baraho, bamwe baramwizera, abandi baramusharika. Mwibaze abantu bari baje kugirira ikiriyo Lazaro badashaka kwabaho. Ibaze nk'ubu bose twese turi mu kiriyo cyo kwa Lazaro. Hama Yesu araje arazuye Lazaro. Hama azuye Lazaro, bamwe bacha bavuga ati wow, barizera Yesu. Ngabandi bacha bavuga ati none kubera ikazutse. Bacha bavaho nyene, bacha bagenda ahubwo kumudodobereza kubahereza. Hambye ati wa mugabo ahejeje kuzura umwe Lazaro yari yapfuye. Umviriza izi mwemi ngene zikora abantu Imana. Izi mwemi ngene zikora target yazo ni ku muntu kanaka atanguye kwemerja, umuntu atanguye guhaguruka, umuntu atanguye gukayangana, umuntu atanguye guseruka. Izo mwemu nk'izo zirahaguruka mu bantu bari hafi yiwe. Praise God. Niwe bivuga ngo ziva kure, zishoboye guhaguruka muri cercle approche yiwe. Izo mwemu zishoboye no guhaguruka no mu nzi wiwe. Izo mwemu zishoboye guhaguruka no mu bakorege biwe ba mbere bo hafi. Nga zigamije iki? Zigamije ikintu kimwe, ni gute uwo muntu atohaguruka. Nimba ari mwemu ikomeye iri muri kino gihugu, ni impemi. Hari mwemu ku buryo nuzobona umukozi w'Imana
yahagurutse ngo ashike kure cyane, nuzobona umu businessman yahagurutse ngo ashike kure cyane ku rwego rw'isi cyangwa Afrika, nuzobona mwibaza ko ari ikibazo cyiki, mwibaza ko ari ikibazo cy'abantu. No, ni ikibazo cy'imwemu iganje mu karere. Umuntu wese agomba guhaguruka, hari imwemu zibayongomeza mu mwanya kanaka, zirabamira agitangura kuduga gatonye, hari ukuntu haca yiorganiza amasituwasiyo ku buryo yiro tuva pa ari hasi, agomba guhaguruka gatonye, hari ibindi bintu bica biba pa agasubira hasi. Alo, kugira ngo dushobore kubona abantu baperesa mu rwego rwo hejuru, haba mu buzima bwawe, haba mu muryango wawe, haba muri sosiyete ukoramo, bisaba ko duhaguruka izi mwemu zimira abantu tukazisitopa hejuru y'ubuzima bw'abantu. Haleluya! Yesu wa Imana yari ryo ryambere akoze igitangaza nk'iki, kuzura umuntu amaze iminsi 4 mu mva. Cyari igitangaza cyambere akoze kingana gutya. Abantu haguserebra, hakuryoherwa, hakuvuga ati Imana ishimwe, turabonye umuntu abacu bazohara bapfa akabazura. Ahubwo baca bumva ati uyu muntu abaye igitangaza, nta muntu n'umwe yabwigira akora ibintu nk'ibi, kubwiyomvo uyu nakwiye kubaho. Baca baragenda neza na neza, baramushora bati wa mugabo ubuho yananiranye, ibintu ariko arakora biteye n'ubwoba. Haleluya! Urazi conclusion bagize, umviza conclusion bagize kuri Sengana Trouble, bavuze ngo nuko bahera uwo munsi bajya inama yo kumwica. None urazi ko bamwishe kubera iki? Niba mwiciye ivyo yakoze, nawe nyegeze kubabaza ati none mumbyize ukuri, nibihe ibintu bibi bitumye munterera amabuye, ibintu akoze bibi bitumye bimunterera amabuye, byiri vyari ivyo. Bari Imana niwe yaze ngo bagomba kumwicira ibikorwa bibi yakoze. Nibagomba no kumwicira ikindi, reka nakubwira icyo bagomba kumwicira, ni kubera yaratanguye guhaguruka muri dimansi atawundi muntu n'umwe yari bwaye yahaguruke kwa abantu. Hari urugeze ugera ku kacugira intambara, izi ntambara ariko ndavuga zigomba kukuyongomeza ziguheze. Haleluya! Ngiye ko mbonye umwana umwe nigeze gusengera afite ikibazo nk'iki, kandi abivuge ujya mu sister ujya haguruka wewe nyine yego. Uyu mu sister yigeze kushingira intara, arambwira ati pastor, igihe cyose Dani yari nta yashaka ndamusengera, ati igihe cyose winjiye muri 3e trimestre wabo zagenda gute Pâques vacances igomba gutangura, yaje afatwa n'ingwara ituma atabandanya amashuri. Hamusi umwe araza arambarira, ni wicarire. Hamusi umwe araza arambarira ati pastor, ati mfise ikibazo, hari impemu indesista itanyemerera ko navansa, kandi yarakijwe ndamuzi nkimananye igihe kinini. Ati hari impemu indesista itanyemerera ko kumbandanya. Hama ndamubwira ati ikora gute? Arambwira ibintu bimubako. Hama dusenga Imana, uwo musi arabohoka. Dimanche passé niwe yanzaniye intahe, ambwira ati pastor, tujya vya bintu byahiranye n'ujya musi nyene, ubu ndavansa neza, nta kibazo urasuye kugira cy'ubugwanya. Ibi byose ndiko ndabivugira iki? Ndiko ndabivugira abantu b'Imana. Nimwave mwiyumvira ngo ubuzima burya ahanini buri mu mazari, nta mazari arimo. Hari ibintu byinshi biresist ubuzima bw'abantu, bimwe bigoye n'isobanura, mugabo bisobanurwa n'amasengesho gusa. Wifatiye umwanya ugasenga ku bwavyo, biva mu nzira atagisabwe. Alors ndamaze kumva n'abandi bantu, n'undi muntu waze gusengera, we yambwira ati pastor kazarabaya mbere kumvuga wanasengera kamaze mvuge wampaye inkuru ambwira ibyamubayeko. Yambwira ati jewe yarose visa mengari yari kuja muri Amerika, arose iyo visa ahamagara abakunzi biwe ati nimuze ducelebre turyoherwe tumererwe neza. Hama ya visa ayishyira ahantu nkajya baracelebra ye, ariko baracelebra muri ico kivunga cy'abantu bangana gutyo, sindi vyiyumviro ni ibinyende ko ndavuga vyizi mwemu biramucamwe. Ati none ijya visa ntiwoyitora, hama kayitwara, hama ahagejeje kunezerwa akazohageza kubabara. Irika ivyo vyiyumviro muciyemwo, sinzi ngene yagiye aratora ya visa abarayitwaye. Wa muhungu ageze mu gatondo amavarizi yatekeye, rondera passport arabura.
rondera arabura. Impwemu ziresiste ubuzima bw'abantu. Nk'ibi ushoboye kubishira mu mazare nga ntazare rimwe. Hari impwemu ziresiste ubuzima bw'abantu akagomba guduga mugabo kamusubiza hasi, agashaka guduga mugikagusubiza hasi. Ivyo kabizungurukamo imyaka n'imyaka biguma bizungurukaho nyene. Nshuti zanje, kutabimenya niko rupfu nyene. Agomba dusanga Imana.